Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene Cubero Petero Nkurunziza muri yo ndwi yarayirangiye yarishikiye ku kivi mu ntara za Karusi na Ngozi. Mu ntara ya Karusi umukuru w'igihugu nyene Cubero Petero Nkurunziza yaragirishije inama abegwa n'ikibazo c'indero mu gihugu cose. Inama yabereye muri komine ya Bugenyuzi mu ntara ya Karusi. Nayo mu ntara ya Ngozi naho nyene Cubahiro yarifatikanije n'abenegihugu bo muri komine ya Tangara mu bikorwa by'iterambere rusangi. Aho nyene mu ntara ya Ngozi umukuru w'igihugu nyene Cubahiro Petero Nkurunziza akaba n'umukuru w'inama nkuru y'intara ribonye zo mugambwe CNDD-FDD yarifatikanije n'abagumyabanga b'uwo mugambwe mu ikoraniro kaminuza ryatunganijwe ku magenekerezo ya 18 na 19 ruheshi uyu mwaka wa 2016. Kaze rero muri kino kiganiro mugiye gushikirizwa na Olivier Mukunzi. Ku munsi wa gatanu igerekerezo rya 17 Rusama uyu mwaka wa 2016 umukuru w'igihugu cacu nyene Cubahiro Petero Nkurunziza yari muri komine ya Bugenyuzi mu ntara ya Karusi aho yagirishije inama abegwa n'ikibazo c'indero mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene indero yifashe mu gihugu cose. Iyo nama ikaba yari hurikiyemwo abarongoye indero mu ntara no mu makomine yose y'igihugu ba mustanteri na baramatari b'intara zose z'igihugu, abarongoye ubushikiranganje bw'indero, abarongoye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi hamwe rero n'abandi bose begwa n'ikibazo c'indero. Muri iyo nama rero nyene Cubahiro akaba yatanze impanuro zitari nke kubegwa bose n'ikibazo c'indero harimo gushikikira umugambi w'ishure shingiro kuko ngo ari ngirakamaro kuri kazoza keza k'abana babo eka mbere no ku gihugu cose. Abavyeyi nabo bakaba bahamagariwe kwitaho indero y'abana babo, abajejwe gutanga ubumenyi nabo bagasabwa kwitanga kugira ngo ubumenyi butere imbere. Hamwe rero n'izindi mpanuro zitari nke nkuko twabishikirijwe n'umushikanganje w'indero, inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi inyuma y'iyo nama. Umugambi w'ishure shingiro impanuro yaduhaye nuko tushigikira n'umugambi mwiza, twasanze ahubwo Burundi twe twabushize mu ngiro inyuma cyane kuko inama yo gushaka ishure shingiro yari yizwe mu nama muri Thailand mu 1990 urumva rero ko turi inyuma cyane. Hama ca kabiri impanuro yaduhaye ni yandero abavyeyi bwa mbere hariho kwiga no kurera. Urumva rero yuko indero ibanza mu muryango, abavyeyi bakagira uruhara rwo guhindera abana babo nziza, bakamenya ico basonera n'ico badasonera. Hanyuma kugira ngo bashitse no mu ishure bibuke yuko barosa abarezi aribo bigisha muri yandero yo kuva hasi, bumva yuko ubumenyi mu ishure na wenyene ategerezwa kumusonera, agasonera n'ibikoresho, agasonera abantu bose. Hamindi impanuro yaduhaye nuko mu ndero haravuga ibintu byinshi. Twiyumvira rero ko dushaka kubaka igihugu cacu hobamwo umuco mu bintu byose, mu gutanga akazi, mu guhindurira akazi umuntu, mu guhindura ahakorera, bikabamo umuco tukazira yuko turarenganya. Hama ikindi naco nuko nta gihugu gitera imbere abana batarose ubumenyi buhagije. Rero tugashigikira yuko twese twitanga indero kugira mvuze ntindero iva hasi, vyera afise uruhara mu ndero y'umwana wiwe. Akarorero gato hariho benshi barunguka abana kwiga mu Buganda, ariko ngaha twavuga tuti terera umwana aronka igitabo atitera igesoni. Nico rero tuvuga tuti twese rero tuje hamwe duterere twubake. Tumaze kubaka amashure ibikoresho birakurikira, ntituhera gusaba ibikoresho tutagira aho tubishira. Hama ikindi naco nuko twese n'abintwara tushaka iterambere ry'igihugu ni twebwe tuzi tuti Uburundi bwacu kugira butera imbere bukeneye iki. Hanyuma ikindi naco nuko turavye mu karere cane cane nk'igihugu c'u Buganda abantu benshi batunzwe n'imyuga. N'ibintu byinshi ngaha mu Burundi bikorwa musanga
amazu asharije neza twasanze asharizwa n'abanyamahanga kandi natwe dufise gwaruka ruzi ubwenge guheza rukabyiga ugasanga natwe turateye imbere hako ubutunzi dufise mu gihugu buca bugenda mu bindi bihugu. Umunyeshuri aronka ubumenyi buhagije yigiye heza yarose ibikoresho hanyuma akaronka n'urupapuro rw'umutsindo yakoreye tugaha impanuro yaduhaye rero nk'aho nuko hariho benshi twasanze arabigisha ari abayobozi batandukanye batanga impapuro zitarizo kandi umaze gutanga urupapuro rutarigo uca umenya yuko akazi wibaza ko agiye gukora ntakashobora. Hama ikindi naco nuko urinze umuhugo urupapuro rutarigo twese uca twiyumvira tuti yarurose gute hamwe n'uca tukora tukavuga tuti nibaza ko yatanze amafaranga kandi henshi barabivuga kandi nibyo byotuma rero izo mpanuro yaduhaye twikosora kugira ngo ubumenyi wize ubukoreshe ku byo wize ntuhave uvuga ngo uri umuganga kandi wari wize guteka cyangwa uvuge ko wize guteka hanyuma bakubwire yuko uri umwigisha w'ibiharuro nibaza ko ico iyo mpanuro ariyo. Dufise mu Burundi hari abana bazi ubwenge cyane ko turimbira tuti mbega none ko ngaha mu Burundi twabigisha bahejeje amashuri yisumbuye ubwo Bufaransa Ubudagi Amerika ngo ndabahaye ngo amaburuse ngo nimuze mwigi wacu bashitseyo ntibagaruka gaca usanga rero twarabigishije twatanze amahera menshi cyane bagaca bigumira mu ivyo bihugu tugaca dusanga ari twe twarereye ibindi bihugu gaca uvuga tuti iki gihugu giteye imbere kubera abarundi. Akarorero yaduhaye n'ukuri kadushitse n'uwo mu Bwongereza yatoye imoteri y'indege ariko ntibanayimwanditse ko bayanditse kwabo bazungu. Aha rero tukavuga tuti gwaruka dukunda igihugu cacu twige hanyuma dukorere igihugu cacu kugira ngo rero tugabanye abo baza baragenda batagaruka tuzoshiraho amashure y'abana bazi ubwenge koko kandi bariho hanyuma twigore twese dufashanije na mugwe amenyesha makuru tubaronse abarimu bakwiye tubaronse n'ukuri bige ahantu bavuga bati tugomba kwereka isi yose ko abarundi bazi ubwenge hama bagaruke rero badufashe guteza imbere igihugu cacu. Hama ikindi naco mu mbiro gukunda igihugu hariho kugwanya bakaboko mu bintu n'ibindi amasoko ahatangwa turabye amasoko atangwa mu nyubako z'amashuri dukeneye amasoko y'imfungurwa z'ugwaruka amasoko y'ibitabo tuvuga ngo turakeneye tubishire mu muco kugira ngo dukoreshe amahera akwiye hanyuma ntituze turavuga tuti shize ku mufuko leta nayo nitembe. Inyuma iyo nama naho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarifatikanije n'abene gihugu bo ku mutumba wa Bugenyuzi mu bikorwa vy'iterambere rusangi kwishure nshingiro rya Bugenyuzi ya mbere. Abene gihugu bakaba bariko bariyubakira amasomero 4 azokwakira abanyeshure bahejeje ishure shingiro hamwe rero n'ibiro vy'umuyobozi. Izo nyubakwa zikiyongera kuyandi masomero 18 asanzwe ari kuri iryo shure. Ivyo bikorwa rero bikaba biriko birarangurwa ku nguvu z'abene gihugu bafashwe mu mugongo n'ibiro vya nyene icubahiro umukuru w'igihugu bibaronse isima ivyuma hamwe n'ibisakazo. Mu ijambo yashikirije abanyakarusi yarabakeje ku kugene bitanga mu kumbatira amahoro n'umutekano no mu kwiteza imbere. Twashatse kubaramutsa ubugira kandi tunabashimira kuntu abanyakarusi mwitwararika imigambi y'iterambere mugabo na cyane ukuntu mwitwararika amahoro n'umutekano ku buryo intara ya Karusi iza mu ntara zitatu za mbere zibungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu cyose cy'u Burundi. Bikomera amaji twaje kubakeza no kubashigikira ku migambi y'iterambere. Turashima cyane yuko mu makomine yose agize intara ya Karusi twavuze rimwe mwumva gatanu ya migambi yo kubaka amashure. Murabona neza yuko mutazorindira ukwezi kw'icenda turayarembeje na cyane ngaha muri komine ya Bugenyuzi. Tubone n'akajyo gutera kamo abarundi bose na cyane ko bafatira akarorero keza kuri ino ntara ya Karusi
kubona amashuri twifuza kuzora mu kwezi kw'icenda mu kwezi kw'indwi muri ko murayasozera bafate akaro keza ngaku ntara nziza ya Karusi twaje kubahamagarira kuri ni migambi y'iterambere uno buruhuko tugiye kujamwo rinoci turimwo nigihe ciza cyo gukura amaboko mu mpuzu iyo dufise amaro mutekano ntibihagije guca twicara tuja hamwe tugashikira tugira urunani kugira ngo twubake igihugu cyacu cy'u Burundi duteze imbere intara zacu n'amakomine yacu nindaje tuma rero rinoci twaje kubahamagarira kugira ngo mwese abarundi rinoci mutunganye imigambi myinshi y'iterambere natwe ku ruhande rw'ibiro by'umukuru w'igihugu turiteguriye cyane kubashigikira muri byo byose muzorangura. Nyene incubahiro yabasavye kandi kwijukira gukingira ibidukikije mu gutera amatuta y'ibiti bizotegwa mu gihe c'imvura mu ntumbero yo gukingira isi ndimwa. Mukuru w'igihugu nyene incubahiro Petero Nkurunziza yarangije asaba abanyakarusi kugwanya urudandazwa rwa magendu hamwe rero no kugwanya igiturire. Turi mu mugambi mwisekeza ryo kugwanya abagibiturire abasesagura ubutunzi bw'igihugu hamwe n'abanyuruza ubutunzi bw'igihugu n'abagira urudandazo rutemewe n'amategeko. Tumaze imisi tubisigura ngayi Karusi turifuza ko muba karorero kujya mu bambere gutsimbataza mu mutekano no kwitabira imigambi y'iterambere muri iryo sekeza mu babambere. Avuye aho Ikarusi umukuru w'igihugu nyene Ishobora Petero Nkurunziza yaciye aja muri komine ya Tangara mu ntara ya Ngozi aho yifatikanije n'abene gihugu bo muri zone ya Musenyi mu bikorwa byo kubaka ibitaro ku mutumba wa Nyagasebeyi. Ivyo bikorwa bikaba vyari bijanye no kwegeranya amatafari no gucanga isima byo kubaka inyubakwa y'uburaro bw'abavyeyi bw'ivyo bitaro biriko birubakwa ku nguvu z'abene gihugu. Ivyo bikorwa bikaba vyari vyitabwe kandi n'abashikiranganje batatu uw'intwaro yo hagati mu gihugu w'abakozi ba leta n'akazi uw'indero asanzwe ari imvukira yo ngaho nyene Itangara hamwe rero n'izindi mvukira zitari nke z'iyo ntara ya Ngozi. Mwijambo yashikirije abanyetangara nyene icubahiro mukuru w'igihugu yarabashimiye ku ntambwe bageze ko mu migambi y'iterambere no mu kubumbatira amahoro n'umutekano. Twashatse kubaramutsa ngo tunabashigikire mu bikorwa by'iterambere muri ko murakora ngaha muri komine Tangara aho Musenyi. Twaje kubaramutsa kubera yuko dukunda abakozi kandi ko twabisezeranye tuzokoma tugendera cyane abakozi. Abanebwe nta mwanya dufise wo guta hari bikorwa turaza kubatemberera cyane. Nindashituma rero twaje kubakeza kuno mugambi uhambaye cyane muri ko murakora wo kubaka ibitaro kandi byubatswe na mwebwe abanyagihugu. Naje kubaremesha rero ndabwira neza yuko twiteguriye gusumba ko twara tubafasha kugira ngo twubake bino bitaro mu mwaka uza mu kwezi kw'indwi tuzoye tuvyinjiye. Umukuru w'igihugu nyene Ishobora Petero Nkurunziza yarashimiye kandi abanyetangara kugugene bitwararika ibijanye n'indero n'inyigisho mu mashure. Twaje kubashimira cyane kuko mu myaka yahera kera twara twumva ko amashuri abayambere mu Burundi ari amashuri y'Ibujumbura. Ariko araciye kirekire ngaha muri Tangara hari ishure ryamari ya mbere mu kibazo ca leta. Ya mbere mu Burundi bwose mu Burundi bwose. Nico tuma rero twaje kubashimira. Ujya murindi, ujya bukerebutse mufise, mubandanye no mu mashure agiye kubandana cyane cyane mu bisata bishasha twazanye. Ishure shingiro. Tumaze imisi dusigura akamaro k'ishure shingiro. Ishure shingiro nashaka kuganiriza ko tari ingingo leta y'u Burundi yifatiye kuko bivuye mu kirere. Ishure shingiro ni ishure yafashwe n'ingingo mu bijanye n'indero kwisi nzima yuko abanyeshuri bogaruka mu mashuri makenya yibara mu ishuri 9. Iyo mu ko ari ingingo ikomeye cyane twakoze mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko mu minsi iheze mu myaka iheze abana batashobora kumenya ikibazo baca bataha bageze mu mwaka wa 6. Ubu rero nibo bwa mbere iyi ngingo dufashe mu gihugu cy'u Burundi nitubaye abambere kandi tubaye n'abanyuma. Mugore ashaka kwaguretse ko mu karere iyi ntambwe gushikana abana biga amashuri mato mato gushika mu mwaka w'9 twari turi nyuma cyane. Abana kera basozera amashuri mato mato mu wa 6 abadatoye ikibazo ca leta baca bataha. Ariko kubera neza yuko leta turongoye ikunda abanyagihugu na cyane cyane ugwaruka ubwa mbere twafashe ingingo kwa abana amashuri mato mato biga kubuna. Ubugira kabiri
dufata ingingo ya kabiri yuko abana n'uweze amashuri makenya agaruke mu mwaka w'icenda kandi naca atamuhira ahubwo bimunaniye aca yururukira mu mashuri y'imyuga siko byari bimaze kera. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabanarije kandi asaba ugwaruka kubandanya bitaho ishure kuko ngo ariyo kazoza keza kabo na kazoza keza k'igihugu. Nyene icubahiro ati nta mugu udakiza, yabahamagariye kwijukira imyuga. Abantu bazi kubaka, abantu bazi kubaza, abantu bazi guteka neza, abantu biga neza kudesa gushona, iyo myuga irafasha irabeshaho abantu bayize bakiteza imbere, bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere n'igihugu. Hari n'indi myuga myinshi bazobigisha, gukora utuntu n'utundi, amaradiyo, gukora amakinga, gukora amamodoka, tuzoza turagura. Ntagira umwana zose gutaha muhira kiretse bivuye kuri we. Ishure shingiro kandi rituma igihugu gitera imbere binyarutse. Maze imizi ntanga akarorero birababaje cyane kubona hari imyuga imwe akarorero. Abantu bazi gusiga irangi neza, abantu bazi gucapa neza, abantu bazi kubumba twaturudu dushushanyo bakunda kuba gushira imbere y'amahoteli. Birababaje nta bana b'abarundi babizi, nambona abana baza kubikora ngabo Burundi aragande. Kubera iki buizi imyuga kuva kirikare. Abantu bakatwatuzu twiza bakoresha twatsi, abantu bashikiramwe bafatiramwe akanyobwa cyangwa inkoko. Tujya twizuza gukorwa n'abanyeshuri nka mwebwe bibugande. Abantu bazi gucapa neza, abantu bazi kubaza neza, abantu bazi gukora twatundi to gushariza bashira ku mazu. Ajya amazu yose yiba kwibujumbura. Tuya tuntu mubona kunde gushariza bashirako, hajya se abarundi badushirako benshi bavibugande kubera iki bize ishure shingiro n'imyuga imbere yacu. Nakazi. Ese nabo mwoma mwebwe mugiye kwiga imyuga mukayiga mubikunda ejo aho bukera mukaja guca ibiraka mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya no muri Congo kubera iki mudoshikana muri Afrika y'Epfo. Umwuga urakiza. Umuntu azi umwuga neza akarorero ndabamwuga mwiza. Umuntu azi umwuga wo kwiruka neza kati je ndazi kwiruka nzokwiga mya kwiruka. Ejo bundi umukobwa wo mu Ruyigi yitwa Francine niyo saba numunyeshuri nkuko kwa mwebwe yiga mu mashuri nkuko nyene ina ishure shingiro acamye ko afise azi kumenye umwuga wo kwiruka acasaba abantu bamwigisha kwiruka. Ubu rero niwe wa mbere ku isi. Ejo bundi yarirutse arasiga abanyamerika bose abafaransa bongereza abayi wa mbere yirutse imetero 800 ku munota umwe n'amasegonda nka 51 cyangwa 2 abayi wa mbere. Umwana w'umukobwa mu Ruyigi uwo mukobwa abayi wa mbere bamuhaye agashime kangana gute, bamuhaye amadolari ibihumbi 40 bisigure amafaranga marundi imiliyoni 80. Ejo bundi naho yabayi wa mbere mu Bwongereza, muri Maroc yabayi wa kabiri, acasora munuze mu Bwongereza acaba wa mbere, aguma yegeranya gusa amahera. Nta mwuga udakiza. Niba wamenya gukina umupira neza ukawiga ukawunonosora neza uzoba rurangiranwa nahawe kumenya ingabira n'Imana yaguhaye. Turabasavye rero mwima amatwi abantu bababwira amajambo yataye igihe. Narabivuze nimuzose kwa amatwi wari we wese kuko nta muntu numwe ku isi azoza kunda abanyagihugu biwe hamwe n'ugwarwa gusumba leta kwisi nzima. Kuko no mu Burundi amafaranga dushira mu ndero niyo menshi cyane gusumba ibindi bisata byose. No muri komine ya Tangana nyene umukuru w'igihugu ntibagiye guhamagarira abene gihugu kurwanya igiturire n'urudandazwa rutemewe n'amategeko. Yabahamagariye rero kwijukira gutanga amakori n'amatagisi kuko ngo ari byo bifasha mu iterambere ry'igihugu. Mudandaze neza mukunda igihugu. Abadandaza ni byiza. Ari kudandaje utari ikori utari amatagisi uburiko uriba igihugu uriko rasubiza inyuma igihugu. Amatagisi n'amakori niyatuma naye mabati yose amasima tuzana ko tubaka igihugu. Amatagisi niyatuma abasirikare n'abapolisi baronka ibigwanisho byo kugira igihugu. Bakambara impuzu nziza, bakaronka n'ibyo bikoresho bakoresha. Bakagura za modoka zimwe zifise iminwa myinshi cyane zitera amabombe menshi cyane. Ujya muyaga nkuba mwadusavye udukera umuyaga nkuba uva hehe? Umuyaga nkuba tukura mu ngomero twatwubatse mu mafaranga
twafashe ideni mu bindi bihugu cyangwa andi mabanki aca hindukira karihwa n'amakori n'amatagisi muri ha. Murumva rero ko ikori n'amatagisi ari ikintu gihambaye cyane. Abakozi ba leta bose bajya dufasha ba mustaneri, abashinga amateka, abakenguza amateka, abakozi ba leta bose bahembwa amafaranga ava mu makori n'amatagisi. Umwe wese adandaze agira udandaza ruciye mu mategeko, ari ikori anezerewe, ari amatagisi anezerewe, kuko abaje guteza imbere igihugu ciwe kandi agashikirana bene wabo abahari n'abazovuka. Umukuru w'igihugu Nyanicubahiro Petero Nkurunziza ntibagiye gusaba abene gihugu bo ngaho imusenyi muri komine ya Tangara eka mbere n'abarundi bose gukingira ibidukikije. Kubera yuko mubumbatira amano umutekano ntagira abansi abijirana, hari abandi bansi bagoye gukingira. Ibidukikije birashavura iyo twabifashe nabi. Rimwe na rimwe usanga uruzuba rwase rwinshi cyangwa imvura ikagwa ari nyinshi cyane ko tutakinga isi ndimwa. Ugasanga twateye byose ngivyo biratwaye n'amazi. Kubera iki tutakinga isi ndimwa, imikobeko, gutera ibiti ku misozi. Turashaka yuko rero kinogiye kuya twabivuze buri mwaka imiburi amagitari 50 buri komine yose. Kandi kubitera gusa no kubikurikirana kugira ngo bikure bikingira isi ndimwa yacu. Nashaka kubwira neza yuko mudataye ibiti byinshi n'amazi yo kunywa muzoyabura. Kubera iki ajya amazi iyo imvura iguye agacangaho yirukanka agenda, bisigura neza yuko atakintu gihari kiyazibira kugira ngo yururuke mu kuzimu. Amaze kuruka mu kuzimu ajya amazi muvome ya Rusengo n'ajya yose twama tuba ajya yose aturuka hajya hano. Mutogize ibidukikije mugira amashamba menshi kugira ngo amazi yose azaruruka. Nakazi kanyu ejo turamaze kubona muri Bujumbura rirari bacibiti ku bwinshi, ahantu hubatse amabomba hose yarumye. Bisigura neza yo kwitwara ibidukikije muifate nka nkama. Gutera ibiti buri mwaka si ku mistombo ya leta gusa, nawe ufise itongo giwawe tera ibiti byinshi. Uzofashe cyane kubungabunga isi ndimwa Imana yaduhaye. Kandi nta kintu Imana yaduhaye ubwa mbere gusoma ibindi byose yaduhaye ibidukikije isi. N'abanyeshuri bagiye kuja mu biruhuko habeho ibyo no kwita no mu mashure bya bindi bita amaklebe ajeje ibidukikije. Nyanicubahiro umukuru w'igihugu yarangije asubira kandi gusaba abanyetangara eka mbere n'abarundi bose kugira urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano byo nkingi y'iterambere. Ati mbere ni heza cyane. Tugira amahoro! Ibi tugira amahoro! Neza cyane. Neza cyane mucane. Ushimbe neza abarundi bose. Nakwitwaza amacakubiri. Hari inyuma. Aje Tangara. Wese kwitwara kane. Niba matwa kwitwaza amacakubiri. Magerekezo ya 18 na 19 ruheshi uyu mwaka wa 2016 naho Nyanicubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inarayibonye z'umugambwe CNDD-FDD yarifatikanije n'abagumyabanga b'uwo mugambwe CNDD-FDD umuryango wa politike asanzwe ahurikiyemwo mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe ku rwego rw'igihugu yugururiwe Icese Ibuye muri komine ya Mumba intara ya Ngozi.
mu ijambo ryo kugurura icese iryo koraniro kaminuza umukuru w'umugambwe CNDD-FDD umushinga mateka Pascal Nyabenda izina ryabo bafatikanije kurongora umugambwe hamwe n'abagumya banga bose yarashimiye nyine icubahiro umukuru w'igihugu ku mpanuro yagiye arabaha na cyane muri ibi bihe igihugu gihitiyemwo. Muri iryo koraniro kaminuza rero abagumya banga bakaba barahinyanyuye bongera baremeza amategeko mashasha ntunganyamugambwe na ntunganyabikorwa, bariga bongera baremeza intumbero nshasha mu vya politike, mu mibano, mu butunzi n'iterambere hisunzwe ibihe bihambaye igihugu n'umugambwe vyaciyemwo. Inyuma rero yihinyanyugwa ry'amategeko agenga umugambwe CNDD-FDD, inzego z'umugambwe CNDD-FDD zikaba zaciye zongerwa ikiringo c'amezi 2 kugira ngo zitunganye amatora y'indongozi nshasha z'uyo mugambwe hisunzwe ayo mategeko mashasha amaze kwemezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Amakoranire yo gushiraho indongozi nshasha z'umugambwe CNDD-FDD akaba azotangurira ku rwego rw'umutumba hanyuma aje mu makomine no mu ntara imbere yuko haba ikoraniro kaminuza kugira ngo hatogwe inzego nkuru z'umugambwe ku rwego rw'igihugu. Mu gusozera iryo koraniro kaminuza umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'intara ibonye za CNDD-FDD nyine icubahiro Petero Nkurunziza yaraciye hirya no hino ingorane umugambwe wagiye uracamwo ariko ukaguma uhagaze. Nyine icubahiro ati umugambwe wariko urakangurwa nka kurya inkono ibanza guturirwa kugira ngo irame. Nyine icubahiro ati umugambwe CNDD-FDD uzokwa muhangamye kubw'ububasha bw'Imana. Yarashimiye Imana kubona ikoraniro kaminuza nk'iryo risubiriye kuba inyuma y'ibihuhusi vyakurikiranye n'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ryatunganijwe mu mwaka wa 2015. Yasavye abagumya banga kwama bateramira intsinzi baronse narijya ngo umwansi wa CNDD-FDD akaba n'umwansi w'u Burundi ataho yaroye ariko kubw'ububasha bw'Imana ataco azoshikako. Umwansi ariho naho ataco azoshikako. Muve ngaha muremiye muremeshe n'abandi bagumya banga mpagaze ngaha kubatangariza icese yuko umwansi yoba atobaho ntari kimazo shikako mu gihugu cacu Burundi. Imana yo mwijuni yo cabona mu vyakira muce n'abarungikira kuko abanse murabazi muce barungikira hariho intumva baragerageza cyangwa barungikira bisiye byoroshe nta na kimwe azoshikako no gutakaza umwanya nta na kimwe kizovamwo. Kandi ashaka kubatangariza neza yuko uyu mwansi w'ucacu Burundi n'umwansi w'umugambwe CNDD-FDD ndabatangarije ubwira kandi yuko azohera nyifu y'imijira. Mugiye kubishingira intahe azohera nyifu y'imijira. Nyine icubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'intara ibonye z'umugambwe CNDD-FDD ati gihe duhitiyemwo vyerekanye abagumya banga n'abataribo ati vyabaye ntibizosubira kuba mu gihugu cacu c'u Burundi kandi ko uzohirahira agashaka gusubira guta mu kaga umugambwe CNDD-FDD atantambwa azotera. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba kandi n'umukuru w'inama nkuru y'intara ibonye z'umugambwe CNDD-FDD yaratekereye abagumya banga ikambere n'abarundi bose impanuro zitari nke. Muri zo hakaba harimwo kurondera Imana muri vyose no kwishira imbere nkuko biri mu ruririmbo ruhayagiza igihugu cacu c'u Burundi, kugira ubwenge no kubona ukuri muri bikorwa vya misi yose, kwihangana, kuvavanura n'ubunebwe mu gukura amaboko mu mpuzu, kumvira no kubaha. Kumvira no kubaha ababakurira mu mugambwe n'abakurira mu nzego murimwo, kubumvira no kububaha hamwe umugisha ukomeye cyane. Ningabira n'Imana itanga isaba abantu ushobora kuroranirwa no kumererwa neza kubera yuko urangwa no kumvira no kubaha. Ivyo bitakaje ntari mushikako, kuko isi uburongozi bwubatse uko. Muze mwibaga kuri twababwiye cagiye tariki 25 mwaka uheze kwezi kwa kare twavuze ati nivyo ubutegetsi kubugwanya singorane,
mugo urabagwanya mukuri bagenzi hakadasubiramo kugwanya ubutegetsi singorane mugo kubugwanya mukuri utagwanya intambaro y'ukuri narababwiye nka kujya umuntu atera umupira ukagwa ku gihome ucigora kugwe gute kugwa mu maso mwarabibonye dukomera shimana yacu gwanya ubutegetsi mukuri ibyo berekuwe biremewe ariko nutabugwanya mukuri ushaka uva ko ufise umuntu agushigikiye ntacyo uzoshikako ari uhambaye canke ubosha bizoshikako iyo ntambara siyo ntacyo gushikako niyo gishika ku munsi umwe bukeye bice kuyangarana yo ni impanuro agomba guha abarundi na cane cane bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi gira politike yo kugwanya yo kurondera ubutegetsi politiki iciye mu kugwanya ubutegetsi mukuri ariko atari mukuri aramangetengete mama we takonga mwamba kabisa. Izindi mpanuro zari zijanye no kuja hamwe mu kurangura imigambi y'iterambere y'igihugu, kwitwararika imigambi yo gukingira ibidukikije, gukomeza ingo mu kwitaho imiryango. Umukuru w'igihugu nyene Icubahiro Petero Nkurunziza akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD yasavye kandi abagumyabanga eka mbere n'abarundi bose guteramira amahoro n'ukwama biteguriye kugwanira intahe y'ukwikukira. Tubahamagariye abagumyabanga n'abarundi bose guteramira no kwama twiteguriye kugwanira intahe y'ukwikukira. Nawe mwotsinda gute abansi bagomba gusambura kwikukira kwacu bakatwinjirana ntaco vyomara. Ikintu gisuma ibindi vyose no gupfira wopfira n'igihugu. Guya kino gihe tugendereze ijoro n'umurango. Umuntu agomba gutwara intaye kwikukira. Rwagasore yiguze rukugerekerana. Rukugerekerana. Hageze kugwana intaye kwikukira. Nta ntwari avamo. Muvyumve neza. Cyane cyane abagumyabanga. Mubenye ubwa mbere gusumba abandi. Ko ni mwebwe Imana izobaza ubwa mbere kino gihe. Bizefuma biba ikindi gatari CNDD-FDD. Intaye kwikukira ntabwo turi ngaha twaratsinze CNDD-FDD atari ko Rwagasore yitanze. Yabanje kuyitanga bamwitanishe n'abana kuko nabwiye n'umugore. Kugira ngo turi intaye kwikukira bakava ntara bagende. Nashaka ko ganeza yuko hariho abarundi bamwe bariko barakora n'abanyamahanga. Kugira ngo intaye kwikukira dushomyanye intoke. Murabizi. Ico kintu kigeze tuvuma twese dupfa. Ako dukandamiza. Sivyo? Tweme gupfira igihugu ako twese badukandamiza. Kabisa. Nyene Icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD yabasavye kandi kwitwararika kazoza keza k'umugambwe n'ak'igihugu, kuvavanura n'imbuto z'ingwara mbi zo gucafuza abandi, kwitabira no kwitwararika ibikorwa vy'umugwi wo kumenya ukuri no kurekuranira, kugira umwitwarariko n'ubwizigirwa mu mabanga umuntu ajejwe n'izindi mpanuro zitari nke. Njuti namwe bakunzi ba televiziyo y'u Burundi, nino ngaha turangirije kino kiganiro. Olivier Mukunzi nakibashikirije nkaba ndabipfurije kuranirwa naho ubutaha.